kuko gufatwa ku nguvu nivyo birafekta santé amagara yacu muga cyane no mu mutwe birahari rero muri maison de jeune turamuha no mugwa ko ari espace yabivuze turamuha umwanya wo kumwumviriza kuko bikimushike basaba bamwumvirize tukamwumviriza muri centre d'appel bamwumviriza natwe muri cabinet turamwumviriza kuko ari gihe yaza asanga afise n'ivyo bikomere afise ibikomere ariko usanga ariko ava amaraso menshi cyane ndakunda kumviriza Blackfm Gonani 4.9 niyo shene nyene bikora neza Blackfm ni yawe ni yanje ni iwacu twese tugeze neza ku isaha 8 zirenga ko iminota 6 ni wa mwanya mwiza wo kumviriza cya kiganiro cyacu cya kiganiro Santé pour tous. Nizere yuko bakunzi wa Blackfm mwagize ibihe byiza muri kumwe na DJ Oji bose bakunze kwitwa ku izina rya Rubambo niwe ari karabaryohereza ibihe mu mwanya uhitse. Rero habwira yuko akari kakanyekeza ko kumviriza cya kiganiro cyacu Santé pour tous. Bakunzi wa Blackfm ni kiganiro gica iganino ku magara yacu ibibazo bikunda guhura n'amagara yacu aho nyacana abari ingwara mbega ni gute dushobora kwikingira kugira ngo ntitugware wa mukunzi wacu hakwifuza ufuma wikingira n'ukuri tuze turiga kwikingira ni navyo twamadushikama ko cyane ngaha mu kiganiro cyacu Santé pour tous. Ico kiganiro rero tukaba tugikurikirana ku misi yose ya gatandatu kuva isaha 8 gushika isaha 9. Ni kiganiro mushikirizwa na jewe nyene Munezero Fadete ndi kumwe na mugenzi wanje Arlene. Hamu buheruka twararabiye hamwe amabi afatiye ku gitsina cyane turaraba ingaruka zayo ku magara y'abantu twabonye ko bituma abantu benshi bagira ingorane cyane zifatiye ku mihimba zirondoka kuko twasanze abantu benshi bakunda guhohoterwa bifatiye ku gitsina twasanze yuko baba ari abana batoyi cyane. Aho twari kumwe n'abatumire bacu bari baje bava muri maison de jeune ahantu hasanzwe hari novuga ati ikigo gikunda gufasha abantu baba bahuye n'izo ngorane. Rero uyu munsi naho tuza kubona iki rero ndababwira ati uyu munsi naho nje kumwe n'abashitsi nyene bari special munaza gutangara kubera ni ibintu bikomeye cyane. Reka rero tugarutenge ngaha muri studio za Blackfm twakira abashitsi bacu mongera batubwira nicyo uyu munsi naho tuza kuganirako. Ndabakiriye. Urakoze cyane. Mwitwa bande? Ndi muganga arakaza Aline. Bakunzi wa Blackfm ndabibutsa yuko turi mu kiganiro cyacu Santé pour tous turiko turaganira ku kintu kivuga ati mbega bishitse umuntu mubana canke ukabona umuntu yakorewe amabi afatiwe ku gitsina na cyane bamufashe ku nguvu mbega ni gute wo mutabariza ho hariho ahantu wo mutabariza mbega iyo mutabarije hoho ni giki baheza bakamufasha hamatwe kumwe n'ungaha no muvyeyi yaje ava mu kigo bitwa Centre Jeune ndavanye ava kuri maison de jeune ngaha mu Kamenge aho yari karatubwira ingene bashobora gufasha abo bantu baba bashikiwe nayo mabi mugana guma ndababaza ati none ko mwatubwiye ko mufise centre d'appel mbega nk'umuntu abonye umuntu bafashe ku nguvu canke umuntu bafashe ku nguvu bwo nyene mwoshaka kumubwira ati ingene ashobora kubigenza kugira ngo mushobore kumufasha. Kuvyerekeye umuntu yafashwe ku nguvu ingene yoshobora kudushikira twe dukorera muri maison des jeunes iri muri zone Kinama quartier Muyinga 10e avenue numero 23. Aho rero turafise iyo centre d'appel ihari muri maison des jeunes irafise numero bahamagara numero vert bahamagara ku buntu iyo numero vert bahamagara ku buntu ni 79 ibihumbi 319 79 ibihumbi 319 aduhamagaye kuri izo nimero tuca tumwumviriza tukamutunganiriza mukamutunganiriza muganga bakuzaniye umuntu ubwo nyene bahejije gufata ku nguvu mbega ni giki kintu cambere muhora muca mubakorera kugira ngo ntibaze gushobora kugira ingorane zijanye nuko gufatwa ku nguvu kwabo. Ego murakoze si inyuma kandi gato muri maison de jeune turafiseho
umupsikologe kuko gufatwa ku nguvu nivyo birafekta santé amagara yacu muga cyane cyane no mu mutwe birahari rero muri maison de jeune turamuha no mugwa ko ari espace yabivuze turamuha umwanya wo kumwumviriza kuko bikimushikira basaba bamwumvirize tukamwumviriza muri centre d'appel bamwumviriza natwe muri cabinet turamwumviriza kuko ari gihe yaza asanga afite n'ivyo bikomere afite ibikomere ariko usanga ariko ava amaraso menshi cyane turagerageza tukagira ibintu bita premier soin tukamuvura ubufasha bwa mbere tukambuye impanuro hama bababwiye ko hariho turafite partenariat n'izindi shira hamwe kenshi tubarungika ariho baca bamukingira wamugera bagamukingira za ngwara atifuje zindi ikindi naco après twe tumuguma iruhande muca muguma mumufasha turamufasha cyane cyane umupsikologe arahari yamahari amasaha yose bamukeneye ko arahari kugira abandanye amukurikirana natwebwe turamuhimiriza kugira bya bipimo umva nica tumutaho uko nyene turamuhimiriza kuko tuvura kwagusa ama ecography iri kwagusa mu bapimira imbanye kwagusa ego tubapimira imbanye kwagusa ivyo byose rero muri maison de jeune turabimufashamo cyane gose ego rero bakunzi ba Blackfm murumva yuko turi kumwe n'abantu bakomeye cyane ndavuga ati nyimba ubona umuntu bafashe ku nguvu nyimba bagufashe ku nguvu ntiwitinye nuze wegere maison de jeune do Kamenge hama iraheza ibi gufashemo ndabibutse yuko turi mu kiganiro cyacu Santé pour tous.